Oui, bien-aimés frères et sœurs, ego bakundwa bene data na bashiki je crois banje que nous pouvons ndizera encore et yuko toujours le répéter. iminsi yose dushobora kubisubiramwo ubuntu bw'umwami wacu n'ubwizigirwa bw'umwami wacu by'ukuri turafise amashimwe turanezerwa ko yatuzigamye gushika kuri ino saha kandi ko yatugiriye imbabazi kandi ko azobandanya kuturongora no kuturongora. Imbere yuko dusengera hamwe nagomba gusoma zaburi ya gatanu, zaburi ya gatanu umurongo wa kabiri. Ô Seigneur, sois attentif à mes gémissements. Bangira ugutwi ijwi ry'ugutakamba kwanje, mwami wanje, mana yanje, kuko ari wewe nsenga. Ni ikintu kidasanzwe, ndizera yuko kandi ariyo nyota y'umutima wacu, Imana ishobore kumva amajambo yacu n'amasengesho yacu, ishobore kugaba kubwo gutakamba kwacu iyo rimwe na rimwe tuba turi mu bihe runaka, nk'umuntu w'Imana Dawidi hano. Ego yarashishikaye yuko amasengesho yiwe atoba gusa mu kirere, ariko ko amajambo adugiriza Imana ashobora kumvikana. Niko bimeze no kuri twebwe. Ndizeye yuko natwe twokwifuje yuko Imana yumva amasengesho yacu n'amajambo yacu ikagaba kugutaka kwacu, kuko natwe tubaye muri yasi nyene, kandi rimwe na rimwe tuba turi mu bihe bitandukanye bigoye by'ubuzima. Aho rero inyota imwe yonyene dufise Imana ishobore, ni uko Imana yoshobora kutwumva, atari uko gusa yotwumva, ariko kuno mugoroba naho ishobore kutwumva, igabe kuvyo tuyizanira, kuko nta na kimwe kidasanzwe dukeneye, ariko by'ukuri turagomba yuko idufasha mu byo dukeneye byose. Yame itugenderera umunsi wose, isaha yose, kuko hari akaga kenshi no gusuguma kwishi muri ino si. Ariko turashobora kuvuga n'amajambo nka Dawidi hano ati, ndibaza yuko bitagomba gusa kuba amajambo, ariko ikintu runaka cibwina kivuye mu mutima kugira ngo gishobore gushika ku ntebe y'Imana. Arabandanya gushika ku murongo wa kane, Zaburi kane. Tu entends ma voix le matin, je t'offre une offrande. Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzokwama nerekeza gusenga kwanje kuri wewe. Yego, yaba mu gitondo yaba mu ijoro, inyota yacu nuko aza kuri twebwe, nk'uko yahamye aza ku bwoko bwiwe. Ndizera yuko aba bantu ntibatakambira ubusa, na twebwe ntidusengera ubusa, ariko azokwishura amasengesho yacu, ibyo dusaba, ibyo kwinginga byacu byose. Ku murongo wa kane, kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyakibi ntazobana nawe. Amina. Abibabona ntibazohagarara mu nyonga zawe, wanka inkozi z'ibibi zose. Murongo wa gatandatu, uzohonya abanyabinyoma, Uhoraho yanka urunuka umwicanyi n'ingunge. Umurongo w'indwi, ariko jeho ubwinshi bw'imbabazi zawe buzonyinjiza mu ngoro yawe. Amina. Nzokwikubita hasi nsenga nkubashe, nerekeye urusengero rwawe rwera. Mbega ubuntu bakundwa bene data n'abashiki bacu dufise muri no misi yo gushobora kuba mu ngoro y'Umwami. Abantu benshi bo kwifuje kuba mu ngoro y'Umwami, benshi bo kwifuje kuba hano hantu, ariko ntibafise ayo mahirwe. Ni munyizigire. Mbere uhereye kera bakundwa bene data bavuze kino cifuzo cibwina ngo babe hamwe n'abantu b'Imana mu gutangaza ijambo ry'Imana. Dawidi hano aravuga
ku murongo w'umunani ku murongo w'indwi ariko jeho kubwo imbabazi nyinshi z'Imana ego ndashobora kwinjira mu nzu yawe ego ni kubw'ubuntu kugira ngo tube hano n'ubuntu ego zo kwikubita hasi nsenge nkubashe oya si ugupfukamira abantu oya ariko mu rusengero rw'Imana abantu bapfukama bizeye bazi yuko Imana ibumva umurongo w'umunani uhoraho we undongore mu kugororoka kwawe kubw'abanjyamiye untumbereze inzira yawe imbere y'amaso yanje kuko atakuri kuri mu kanwa kabo imbere muri bo nimanga imihogo yabo nimva zirangaye bahemanisha indimi zabo murongo wa 10 mana batsindishe iyabo migabo nibatemvye ubahinde kubw'ubwinshi bw'ibicumuro byabo kuko bakugararije ibi nivyo Dawidi yasenga kuko hariho abansi benshi bamukikije nitwaraba inyuma igihe Etienne bamutera amabuye yavuze ati mwami ntubaharuye ko kino caha amina ngiri itandukanye mu isezerano rya kera abantu bagomba kandi kwihora ku abasi babo ariko mu isezerano rishasha baratakambye baravuga ubuntu amina haravugwa kandi ku murongo wa 12 abazokwizigira bose bazokwama mu kanyamuneza ababiziga izina ryawe bose bazoba mu kanyamuneza kuko mubakingira kuko wewe mwami uhezagira umugororotsi ukamukikiza ubuntu bwawe nk'inkinzo amina gushika hano rino jambo ry'Imana rihambaye umwami aduhezagire twese kuno mugoroba yumve amajambo yacu amasengesho yacu ndizera yuko tutagomba gusa gutanga amajambo agaragara ariko iyo tuza kuri we tugomba kuza tumuhe ibyubahiro bivuye mu mutima no kumusenga n'imitwaro kubw'abakundwa bene data n'abashiki bacu babisavye aho rero turahaguruka kugira ngo dusengere hamwe Mana yizigiwe tuje imbere yawe duciye bugufi hamwe n'imitima iciye bugufi hamwe n'impwemu zunamye turagushimiye mwami ko wemeye ko kubw'ubuntu bwawe buhambaye gupfukama munzu mu ngoro yawe kugira ngo udushire ijambo ryawe imbere y'amaso yacu yego turarindiriye yuko uduhezagira kandi ubandanye kutubwira mwami fata ibyacu byaha byose n'amakosa yacu yose ufata amakosa yacu yose ibintu byose bidahimbaye mu buzima bwanje n'ubuzima bwacu twese Mana kuko turi abantu bibagira kandi b'intege nke mwami ariko turaba kuri wewe kandi turashaka bisi yose duhimbaza ubuntu bwawe bwatujanye gushika kuri ino saha mwami turanezerewe kuba turi mu bwoko bwawe tukaba dufise umugabane turi muri babandi wagiriye imbabazi muri ino misi mwami turagusabye utugire ubuntu twese nabo bose kumbure bafise ivyiyumviro byabo ku bwa kino kibanza bakaba badukurindira mwami ushobore kubakoraho ushobore kubafasha bagirire imbabazi Mana natwe utugirire imbabazi mwami muri ino joro utuvugishe wumve amajambo yanje mwami wumve gusenga kwanje Mana ugabe kubwo gutakamba kwacu Mana urazi imitima yacu urazi amasengesho yacu mwami biri mu bwina bw'imitima yacu urabizi ushobore kugira ubuntu kandi ku bandi benshi mwami uze wakire ufitiye uburenganzira kubw'ino saha Mana turagusabye fashe bene data bakundwa b'Imawuhashi
aussi les autres n'abandi bien-aimés frères bakundwa et bene sœurs data qui n'abashiki se sont bacu recommandés par bose David. batanze Que tu fasses imitwaro grâce à tous, ugire mon ubuntu Dieu. bose Que o tu aies mana pitié de tous, ugire Seigneur. imbabazi bose o Touche-les mana maintenant, ô Seigneur. ubakore kuri Car uyu nous mwana savons kuko turazi que tu n'as pas changé. utahindutse Tu es encore uracari celui wa qui wundi était, uko wari uri Seigneur, ejo le mwami même au commencement, wowe ari et le ku même ntango jusqu'à la fin. ni wowe Tu uri as kuza uri encore la gushika grâce, ku mpera Seigneur, uracyafise et tes mains de ubuntu miséricorde uracyafise sont ibiganza encore byawe étendues. Et by'imbabazi c'est pourquoi birambuye nous nicyo gituma t'adorons, tugusenga nous te prions d'être avec nous. tugusaba ngo Bénis ubane aussi notre natwe frère, Seigneur, wezegere lorsqu'il na apporte mwene ta data parole ce soir. agihazana ijambo Sois la kuno parole mugoroba dans sa bouche, ube Seigneur. ijambo ryiwe mu kanwa kiwe Bénis-le. umuhezagire Bénis-nous tous. uduhezagire Et twese et nous qui allons kandi écouter, twebwe aide-nous, twumvise Seigneur, udufashe et nous serons mwami aidés. natwe Loué turaba et glorifié dufashijwe soit ton nahimbazwe merveilleux hashirwe et hejuru glorieux izina nom de ryawe Jésus. ryera rya Amen. yesu kristo amen Louange et remerciements soient rendus. amashimwe no guhimbazwa bibi iby'umwami Aujourd'hui, j'aurais le souhait uno que munsi tous nokwifuje yuko s'avancent sur bose les premières rangées. bigira imbere ku ntebe za mbere kuko ni byiza kubwo Vous amasengesho savez que quand murazi on prie, iyo les umuntu charbons asenga qui doivent dégager la chaleur doivent être kara agomba très proches les uns des autres. gutanga umuriro agomba kuba yegeranye Quoi qu'il en soit, ariko uko bimeze kose peut-être kumbure qu'à partir d'aujourd'hui, guhera uno munsi nous prendrons cela à cœur. ibyo tuzobishyira ku mutima Prendrons à cœur d'occuper tuzoshyira les ku premières mutima rangées ko uzoshika et azoshikira de nous imbere rapprocher en esprit hanyuma twegerane mu buryo bw'impwemu contre épaule nk'uko et dans intumwa la foi dans pawulo notre Seigneur. mu kwizera hanyuma Je suis umwami désolé, wacu mais j'avais murambabarira un certain nombre de nari prières mfise qui sont restées ibintu byo sur gusengera la table dans le byagumye bureau. Dieu les connaît. ku meza mu biro ariko imana Je connais irabizi byose imana tous les besoins. irazi ibikenewe byose Pas seulement les nôtres, atari gusa mais aussi iby'iwacu tous ceux ariko ibyo byose biri ahantu hose mu isi yose amen tout à l'heure. mu kanya J'ai été touché, nakozwe ko bien que ce soit une chose terrestre, naho cari ikintu mais co parce que c'umubiri j'ai été si ariko souvent en kuko Inde, kenshi nabaye mu buhindi quand j'ai igihe appris que la numva yuko présidente de umukuru l'Inde avait été assassinée w'igihugu par 16 coups c'ubuhindi de feu par 2 umugore de ses gardes ngo du corps. yarishwe n'abamucungira ubuzima naciye nibaza ubwanje Les gardes du corps abamucungira ubuzima qui avaient le devoir bari bafise ou la mission de igikorwa la protéger co kumukingira de balles. nibo bahindukiye baramwica ntakiri mu bazima Et au-delà ariko hakurya y'ibyo umuntu yibaza mu bintu femme président, nk'umugore w'umukuru w'igihugu quoi que ce canke soit d'autre, icyo ari cyo uwo ari we wese chaque être humain a le droit umuntu de vivre. wese afise uburenganzira bwo kubaho nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kwica uwundi muntu Mais ariko comme le frère Branham uko mwene data l'a Branham prédit, yabivuze le monde yabibuye sera un asile de fous. isi izoba nk'aho abasazi baba Qu'il en est aujourd'hui. uko niko bimeze uno munsi Nous devons veiller dutegerezwa kugaba à vraiment by'ukuri pointer kugira ngo nos armes et nous préparer ibigwanishwa contre byacu toutes les tentatives de l'ennemi tubitegure tubirabishe et ku protéger kugerageza et kose garder le camp. k'umwasi hanyuma dukingire Weekend ikambi dernier, wikendi était iheze bien. yari nziza J'ai expérimenté quelque chose nagize de spécial à umwimenyerezo Strasbourg. w'ikintu kidasanzwe Vous savez i Strasbourg murazi Que là-bas, le peuple n'est pas hariya très nombreux, abantu si benshi mais ariko c'est toujours très intime misi yose et beau. ni byiza n'ibyo ibyina mu mutima hari ikirere cyo kwakirana nk'uko bibikora muri Autriche En ont yego l'habitude. barafisemo umugenzo mwiza Ensuite, s'ajoute hanyuma le divin à cela. kuri ibyo rero haca hongera ko iby'Imana umuntu wese akumva amerewe neza Également, à Zurich, je me suis bien mbere senti. n'izo rice numvise amerewe neza hariyo abantu benshi Vous savez murazi bien que le fait de parler beaucoup influence les gens. iyo umuntu avuga cyane On ne peut rien y kenshi biratuma abantu bamumenyera ntaco umuntu yohindura ko Mais nous sommes ariko encore sur terre. turacari hano ku isi Tant qu'il y a quelque chose à igihe dire, cose hazoba hari ikintu co kuvuga on parlera. tuzovuga Parfois, rimwe na rimwe on parle même mbere umuntu aravuga où il n'y a rien à dire. naho ata kintu na kimwe co kuvuga kihari En fait, cela devrait mu s'arrêter. by'ukuri ibyo umuntu yateza guhagarika Quand est-ce kuvuga que ce sera le cas? ariko ntibyari bizoba bimeze uko Oui, je ego ne le sais pas. ntabyo nzi Mais nous espérons seulement Ariko qu'entre turi- nous, parmi nous,
turizigiye gusa ko hagati yacu muri twebwe sindabivuze nisunze umuntu umwe adasanzwe ariko jewe ubwanje nishize muri gitigiri kandi ndifuza yuko umuntu wese yokora gutyo ego ego ndizigiye yuko twoshobora kugumya ururimi rwacu ntituvuge ikintu na kimwe tubwira uwundi muntu kiretse dufise ubushizi bw'amanga ko ari cyo kuri nimba ari ikintu kibi kitubaka aho rero duceceke ninde yibuka ubutumwa bwa mwene data Branham aho yavuga ngo parler ou discourir dans une assemblée kuvuga mu ikoraniro qui le sait la Bible le dit ni murazi Bibiliya ingene ivuga ndabizi ngo ni nk'igisebe comme un acide qui ronge nk'umururazi umara ibintu byose tubitahure rimwe burundu amasengesho yacu mwene data Rusi amaze kubivuga amasengesho yacu agomba kuduga agashika ku ntebe y'ubuntu none ayo masengesho ava mu mutima umeze gute ni gute yoshobora kuduga ku Mana hagomba kuba ikintu runaka hamwe natwe twese kandi umwe wese agomba kuba yiteguye kuvuga gusa ati mwami ndaje numfate nk'uko ndi wera ako kanya aho tubwira umwasi tuti hagarara aho rero umuryango uca wuguruka umuryango w'umwami uca wuguruka nta n'ukundi byoshoboka ikibazo si ikijanye n'ubutumwa bwiza ikibazo si n'Imana ndamaze kubivuga rimwe na rimwe nimba muri kino kibanza twuzana ijambo gusa twebwe nka bene data aho rero twogiranira ishari niko dukora mu bihe byose ariko twarasobanuye neza ubutumwa bwa mwene data Branham muri iyi myaka yose turafise uburenganzira bwo kurindira umusaruro umugisha uzotegezwa kuba uhuye n'ijambo twarungikiwe yego birangoye kuri jewe kuno mugoroba guhagarara hano imbere kuko ndo muntu yego ibintu bikora ko mubwina ibintu byose binkorako mubwina mu mutima kubw'ibituma bikurikira atari gusa jewe nk'umuntu ariko kubera ndazi yuko igihe ni kigufi kuko mfise ubushizi bw'amanga ko umwami agomba gusohoza ijambo ryiwe kuko ndaharura yuko kubwo amasezerano yose ayatanzwe ego azosohoza ye mwene data Rusi yavuga mu kanya gashize ngo benshi barifuza kuba hano ntushobora kuvuga nti ego amina kuri ibyo iyo mvuga ibihumbi by'abantu mu isi yose bari gufata indege yaba byashoboka bakaza hano aho rero sinari kuba ndengeje urugero ariko n'uyuhe mubabaro nagize igihe mwene data yavuga ivyo ntavyumvirako none dukora iki twebwe turi hano hamwe n'igihe Imana iduhaye ni gute dukoresha ico gihe ni ikihe gikorwa tuba tujejwe kimeze gute ikintu ntarakora mu by'ukuri ikintu ntamenyereye gukora ndaza kugikora kuno mugoroba
Et si je le fais, ninagikora c'est seulement parce ni que gusa je veux en kubera tirer une leçon pour ngomba moi. gukuramo isomo ku bwanje kandi ku bwa twebwe twese, Et je le fais parce que kandi bikoze kubera cela concerne des personnes ivyo byerekeye avec abantu lesquelles abo je peux le faire. ushobora gukora ivyo nabo. Quand quelque chose Iyo ikintu runaka cavuzwe, je n'ai jamais posé des questions, sinigeze mbaza ikibazo, cela m'a simplement ivyo byaranyiganyije gusa binkora ko sinigeze ngenda kubaza umuntu ni mbega ni iby'ukuri mbega si iby'ukuri. Mais quand les choses lourdes Ariko iyo ibintu sont biremereye mises en avant bishizwe imbere, et que des personnes sont hanyuma nommées abantu bakavugwa mu mazina, et que ce qu'elles hanyuma sont censées avoir dit est également cité, ibintu bategezwa kuba Alors, baravuze navyo si bikavugwa, on a aho rero iyo ufise de vrais doutes à ce sujet, ugukekeranya doit kuri avoir la ivyo bintu, possibilité de demander ugomba si c'est vrai. kuronka amahirwe yo kubaza C'est ce que nimba j'ai ari fait byo. Ivyo par nivyo le nakoze kuwa gatanu ushize. Je lui ai demandé, Naramubajije et mwene je lui ai data, aussi demandé à la sœur. ndabaza na mushiki wacu, Ni lui yaba we n'a rien dit, ntaco yavuze, ni elle aussi. na mushiki wacu Elle n'a passé aucun coup de fil en ce qui concerne. nawe ntiyigeze ahamagara ku byerekeye ico kintu. Je mentionne cela Mvuze ivyo gusa kugira ngo nerekane hano hantu de continuer à dire ou à faire birakaze circuler des choses ko umuntu yobandanya gukwiragiza ibintu by'ukuri bidashobora mbere gukosorwa n'inyuma y'imyaka igihumbi. Nta gaciro bifise. Dutegerezwa gutahura que nous ne sommes pas là yuko tutari ngaho pour transporter de telles choses. kugira ngo dukwiragize ibintu nk'ivyo, dutware ibintu nk'ivyo. Que si elle devrait Ariko vraiment niba exister, by'ukuri byagomba kuba biriho, alors aho rero nous sommes ici en tant que turi frères, hano nka bene et data, nous pouvons turashobora répondre aux kwishura questions ku des frères et kibazo sœurs ca mwene concernés, data na mushiki wacu et en cas de abijejwe mu gihe les bikenewe, éclairer, les tukabamurikira, éclaircir, tukabaha ou les umuco, soutenir, les hama accompagner tukabafasha, avec des tukabaherekeza conseils, des actes. n'impanuro n'ibikorwa. Si sur moi Niba kuri jewe sorte de choses ibintu byose j'ai vyovugwa, tout supporté, je naravyihanganiye byose, tout à fait honnête, kandi mbe imvuga je ne kuri voudrais pas sinokwifuza pour 1 million ko de umuliyoni dollars, w'amadolari marques ou de canke livres, ou tout ce qui peut w'amamarke exister, canke je ne voudrais pas me livre retrouver dans la peau de ceux qui sinokwifuje consciemment kuba ou mu bintu inconsciemment, intentionnellement ibintu ou byakozwe non nkana canke intentionnellement, tous batabizi, ceux qui ont fait abantu du mal. bakoze ikibi bose ku gikorwa c'Imana. Nous devons être Dutegerezwa conscients de ce que ça kumenya signifie, neza ico bisobanuye la diffamation. ukuremera Celui qui n'a ntamiriza. pas compris Umuntu cela, que ataratahura le caractère ivyo d'une personne yuko umuntu, ingeso y'umuntu peut être piétiné dans la boue, isho il peut être injuré, umuntu jusqu'à arashobora devenir guhonyangwa mu méconnaissable. vyondo Celui qui n'a pas gushikaho compris abantu ce que cela batamumenya. signifie. Umuntu ataratahura ivyo ari vyo, Aucun incroyant umuntu atizera, ayant nta un muntu peu de atizera décence n'umwe et d'éducation, afise indero kandi il n'y a yigishijwe, aucun incroyant nta qui puisse mutizera n'umwe avoir ou se permettre. yoshobora kwihagira canke yogira Alors ingeso que nk'iyo. devons-nous faire en tant que des hommes None twe dukore iki qui souhaitent nk'abantu passer l'éternité bifuza ensemble? kuzobana avec notre ibihe bidashira n'umwami wacu? Que devrait-on attendre de Twagomba nous? kurindira iki muri twebwe? Alors là, Aho rero nous entendons Frère Branham dire, tuca twumva mwene data Branham avuga ngo si vous n'avez rien de bon à dire sur un nimba frère, ata kintu na kimwe ciza ugomba kuvuga kuri Alors, mwene data, taisez-vous. aho rero ceceka. Si nous croyons Niba effectivement twizera vy'ukuri avoir été graciés ko twagiriwe grâce ubuntu auprès de Dieu, imbere y'Imana, alors nous rero devrions twotegerezwa garder le respect kuguma twubashe
devant le Seigneur, imbere y'umwami pour sa parole, kubw'ijambo mais ryiwe aussi le respect kandi des uns no des autres. kubahana bamwe n'abandi. Amina. Les croyants Abizera ont avec cela le plus grand problème. bafise ikibazo gikomeye kuri ivyo bintu. On pense qu'on a joué Umuntu ensemble yo dans kwibaza ati l'ensemble, chacun peut tout se barakinanye permettre. ahantu hamwe, Cela ne doit pas umuntu être yoca ainsi. akora ibintu byose uko avyishakiye. Bien Oya, aimé. siko bigomba kugenda. Bakundwa, Cela ternit ivyo toujours. biratitura iminsi yose, biguma bititura ubufatane hagati yacu. On parle au lieu de prier. Umuntu aravuga mu gishingo cyo gusenga, Que faire ceci et cela. agakora iki na kiriya. Ça ne peut pas continuer. Ntibishobora kubandanya gutyo. Nous avons donné de tout notre cœur N'umutima notre wacu engagement wose dans le royaume de Dieu. Twatanze ubugingo avec bwacu un objectif. kubw'umwami, kubw'ubwami objectif bw'Imana, kandi hari intumbero. doit Iyo ntumbero rero consister itegerezwa à ce kuba qu'une ari yuko épouse, umugeni une épouse parole umugeni jambo puisse être ashobora présentée à l'époux, kuzojanwa imbere y'umukwe, puisse être ashobora mise à part gushigwa ku ruhande, et préparée comme agategurwa résultat nk'ikintu de la kivuye mu gutangaza ijambo. peut-être Kumbure que nous entrons ko maintenant twinjiye dans ubu une rero toute nouvelle phase. mu gice gishasha, Oui, dans la igice crainte de ego mu gutinya Imana, Le respect ukubaha de sa parole, ijambo ryiwe, ou une phase où l'on reconsidère ni mu gihe ahantu qui peut être umuntu asubira le résultat gusubira de ce kuraba qu'on dit. ikintu kivuye mu byo umuntu yavuze. Si nous tournons nos regards Dusubiye kurabisha amaso vers le Seigneur, ku mwami, et si ce que Hano, nous confessons de ibyo la bouche twatura n'umunwa est devenu wacu précieux pour nous, byabaye iby'igiciro bwacu, ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ni igituma cy'ijambo ry'Imana. Ni gute twoshobora proclamer gutangaza avec nos lèvres hamwe n'iminwa yacu ce qui est devenu grand pour nous. ibyabaye bihambaye kuri twebwe? Alléluia. Aleluya. Il est dit dans les Haravugwa Actes des mu Apôtres byakozwe au n'intumwa chapitre 2 mu gice ca kabiri que lorsqu'ils furent remplis de l'Esprit, il est dit qu'ils annoncèrent les ngo grandes buzuye œuvres. mpemu yera batangaza ibikorwa bihambaye by'Imana. Byakozwe n'intumwa kabiri 11. Umuntu yagiriwe imbabazi mu maso y'Imana, afise mpemu yera, afise igikorwa kimwe gusa. Alléluia. Aleluya. C'est de proclamer les Nico grandes gutangaza œuvres de ibikorwa Dieu. bihambaye by'Imana. Alléluia. Aleluya. Mais Ariko il y a quelques versets que hariho j'ai notés imirongo rapidement tout à l'heure. mike nanditse hano mu migani. Salomon était un homme Salomo yari umuntu afise ubwenge bw'ubuzima, afise imyimenyerezo. Kumbure turasoma mu gice 26 jusqu'au ka chapitre 26 gushika ku 24. Proverbe chapitre 26. Imigani 26 umurongo Là où wa le bois 20. manque, le feu s'éteint. Iyo inkwi zibuze Et là où il n'y umuriro a pas de urazima, rapporteur, kandi ahatagira cesse. uneguranira mu byongorero imitongano irashira. Mbega ntitwokwifuje ko twese ibintu bigenda Tant qu'on gutya? a encore du bois, Igihe et qu'on peut hakiri le mettre inkwi sur le feu, kandi inkwi ukazishyira ku muriro, umuriro ubandanya kwaka. mais si il Ariko n'y a plus de bois, atankwi ziriho, alors le four aussi s'éteint. ifurishi izima. Et il serait temps, Harageze rero, grand temps, ni igihe gikomeye que le four yuko s'éteigne. ifuru izima. Il est dit ici, Haravugwa hano dans la suite, mu du gukurikira, verset 20, et là où il n'y a pas de rapporteur, les disputes. ahantu hatagira uneguranira mu byongorero imitongano irashira. Yego twoshimira Imana yaba ibi byari by'ukuri, Si cela était le cas, yaba byari bimeze gutya hagati yacu, s'il n'y avait plus de disputes, yaba atabihari byari alors nous bikiriho, aurions enfin le aho rero calme twoca et la turonka paix. ugutekana Nous n'amahoro, pourrions servir le Seigneur twoshobora entièrement gukorera consacré, umwami sans souci. twiyeguye atavyo
kuri ayo mishinga 21 nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro niko umuntu w'amahane acana intonganya. tugereranye ano majambo n'ubutumwa bwo ku musozi ngo harahigwa abatanga amahoro. Aleluya, kuko bazokwitwa abana b'Imana. nimurondere amahoro n'ukwezwa, kuko utagufise atazobona Imana. havugwa kure mu migani 26 ku murongo wa 22. amagambo y'uneguranira mu byongorero ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bija epfo mu nda. 23. iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano gikuyengejwe ifeza. Si nous prenons ces paroles à cœur, twafata aya majambo tukayashira ku mutima, si nous les prenons vraiment, by'ukuri twayashira ku mutima, et si nous disons, tukavuga tuti Mwami, aie pitié de nous, tugirire imbabazi à cause de ton Saint. kubwo izina ryawe ryera. Toute parole de Dieu, majambo yose y'Imana et pourtant la pure vérité, ni ukuri kuzuye. Ijambo ryose ry'Imana ryatanzwe kugira ngo dushobore kuryizera n'umutima wacu wose, atari gusa kuryizera ariko turyemere mu bwina bw'umutima wacu, tuvuge tuti Mwami, nimba atari ko bimeze nukore ku buryo bimera gutyo. sinzi nimba twese twoshobora gupima uburebure n'inkurikizi y'ibyo bintu. o Mana, niba Imana yotugirira ubuntu, aho rero tuzokwihata gukora ku buryo ijambo ryayo mbere no ku bijanye n'ibi rikora mu buzima bwacu. igituma ryarungitswe, igituma ryanditswe. subiyemo umurongo wa 22. amagambo y'uneguranira mu byongorero mu byongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bija epfo mu nda. iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano gikuyengejwe ifeza. nta muntu bifashe, yaba wowe yaba jewe. ego ibubena inyuma ni ciza, kiba gisizwe, ariko nta kirenza. umutima n'umunwa reka bitegerezwe kuba bihuje. birakwiye yuko umuntu ageraho, birakwiye gushika k'urwo rugero, ntiwokora ibitandukanye. haravugwa kandi ku murongo wa 24. wa nkana atuma iminwa yiwe ihendana kandi abika uburyarya imbere muri we. Imana irabona ibyo byose, Imana ibona byose, yumva byose. handitswe ku murongo wa 25, imigani 26. niyagira imvugo nziza ntuzumwemere, kuko mu mutima wiwe harimwo ibizira ndwi. 26. naho inzigo yiwe yo kwipfukapfukisha ubwundu, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'ishengero. ntituri hano ngo duce urubanza, ariko ikintu cyagomba kuba gitomoye kuri twebwe twese turi hano kugira ngo Imana itubwire, kugira ngo Imana itubwire
ko tudategerezwa kureka ururimi rwacu ngo ruvuge ibyo rugombye. nicyo gituma turi hano. nta muntu n'umwe avuga n'uburakari, ariko kubera yifuza bivuye mu mutima yuko Imana ironka ibyo ifitiye uburenganzira, kandi yifuza yuko ugusubiza hamwe no kwizigiranira kugaruka, ubumwe n'umugozi hagati ya bamwe n'abandi bisubira kugaruka, hanyuma umwami agashobora gukora. hariho kandi iyindi mirongo no kwifuje yuko tudakenera no gusoma imirongo nk'iyo, ariko nimba yanditse muri Bibiliya, aho rero birakwiye yuko iyo mirongo isomwa, bitari uko ntibyoba bikenewe yuko iba yanditse. mu gice cya 25 ku murongo wa 21 haranditswe, umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe amazi yo kunywa, kuko uzoba umurunze kw'amakara yaka ku mutwe, kandi uhoraho azoguhera. kinaco ni ijambo ry'umwami. Si parfois nous pensons que quelqu'un nous veut du mal, niba rimwe na rimwe twibaza yuko umuntu agomba kutugirira nabi, reka rero tumukorere amakara ku mutwe wiwe. hanyuma haza isezerano ngo umwami azoguhera. amen. Imana ibona byose, izi intumbero, irazi igituma dukora ibintu n'igituma tuvuga ibyo tuvuga. mu gice cya 25 umurongo wa 11 haranditswe ngo, ijambo rivuzwe mu buryo bubereye ni nk'amacungwa y'izahabu ari mu tujishano tw'ifeza. Yego, nibyo ijambo rivuzwe mu gihe kibereye ni nk'amacungwa ya zahabu, ni nko mu gikombe cy'ifeza. biboneka neza, ikintu cyiza, ikintu twonezerererwa. uko niko bimeze amajambo avuzwe mu gihe kibereye. ndabyifuza, ndabyifuriza bose dushobore kuronka amahirwe ku bw'ubuntu bw'Imana yo gukurikira no gushyira mu ngiro bino bintu. ndazi neza yuko umwami azofasha umwe wese muri twebwe kubikora. twoshobora kubandanya guca iruhande ibyo bintu. misi yose nagumye nibaza muri iyi myaka yose yuko Imana izokora byose, ariko none ni gute Imana ibikora? misi yose ikoresheje ijambo ryayo na muhemu wayo. Imana ishobora gukora ibisumba ibyo twabwiwe, ibyo twasezeraniwe, ibyo twategetswe n'ijambo ryayo, kuko ukwizera kuva mu butumwa bwiza. by'Imana ikoze byose ibikora bihuye ijambo ryayo. imbere y'uko dushobora kubona yego ibyo bintu, imbere y'uko bishobora kubaho bikagaragara, bitegerezwa kuba byaravuzwe mu buryo bufoboye, ariko bitegerezwa gusomwa mu ijambo ry'Imana. ntibitegereza kuba ibintu umuntu azana hano imbere kugira ngo atwenze, oya, bitegerezwa kuba bikuwe mu ijambo ry'Imana. hano turafise inyigisho ikurikira, igice cya 24 guhera ku murongo wa 11.
urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa ntubure kubatabara o ubabohore. Mbega muri ano majambo hasohokamwo iki? Urokore abajanwe kwicwa, abacitse intege bajanwe gutikizwa. Iyo umuntu aciwe kwiteka, iyo ategerezwa kwicwa, duhamagariwe gusebera tuti mubohore, murokore. Tudutegerezwa kuja mu baca urubanza. Twebwe igikorwa cacu ni ukuvugira ukubohoka. Aleluya, nk'uko vyanditswe hano, ubarokore. Ku murongo wa 12 niwavuga uterega ntitwari tubizi. Mbega ugera imitima ku munzane ntabyiyumvira, kandi uzigama ubugingo bwawe ntabizi. Mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana irashaka yuko dufata ano majambo ku mutima. Irashaka yuko tugira ubugwaneza imbere yiwe, by'ukuri imbere yiwe. Tugire ubugwaneza, ugukomantara kose, ikintu cyose cogirira nabi uwundi, co mukomeretsa, co mubera igitsitaza mu rugendo akurikira umwami. Dushobore kuyishira kure ivyo bintu byose bije kure yacu kubw'ubuntu bw'Imana. Amina. Asubiyemo umurongo wa 11 mu Migani 24. Urokore abo bashorewe bajanwa kwicwa, n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Urashaka kuvuga niwavuga uti erega ntitwari tubizi. Mbega ugera imitima ku munzani ntabyiyumvira, kandi uzigama ubugingo bwawe ntabizi. Mbega ntazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Kandi biragenda kure. Mbere duhawe itegeko, ahubwo nibijanye n'abo batizera, batazi Imana, kuko abubaha Imana ntibokora ibyo bintu nk'ibyo. Mu gice cya 24 umurongo wa 15 haravuzwe ne tend pas notamment des embûches dans la demeure du juste. Ewe munyakibi, ntukabunde ku rugo rw'umugororotsi, ntugasangangure umuhana wiwe, kuko umugororotsi niyo yogwa ibihetangabundwi asubira kubyuka, ariko abanyakibi bazogwa mu byago. Mbega ubwenge bw'Imana buri mu ijambo ryayo, kubwo atari ubwenge bw'abantu ariko ubwenge bw'Imana. Ariko hariho kandi n'ubwenge bw'ubugingo bw'ubuzima. Muba mwibaza yuko Imana ari imvamahanga kuri bose? Mwibaza yuko Imana itarizi inyigisho tuzoba dukeneye twebwe nk'abantu, impanuro twategezwa kubwirwa zose, na cane cane guheraho umwami yambariye ishusho y'umuntu akaza kuri ino si. Mbega ntiyaciye mu bigeragezo byose? Mbega ntiyagiriye impuhwe? Ntagirira impuhwe ububabare bwawe n'ubwanje?
Et ta douleur, kandi umusonga wawe mbega si wo musonga wiwe, akaga kawe siko kaga kiwe. Haranditswe yuko ari umuherezi mukuru ababarana natwe mu ntege nke zacu. Abaheburayo 4:15. Nimba ata muntu yohaguruka agaca urubanza, nimba ata muntu n'umwe agomba kugira nabi uwundi, cyo ari cyo kintu cya nyuma twokora. Ariko ikintu kimwe kizwi ni uko Imana igomba kudufasha twese. Nta jambo na rimwe ry'Imana, mbere n'ijambo rikaze cyane gusumba ayandi, nta jambo na rimwe ry'Imana ririmo atari urukundo rw'Imana ruje kudusanganira, hanyuma ikiganza cyiwe kidutabara kikaba kituramvuriye. Mu by'ukuri mu ijambo ryose ry'Imana harimo ubufasha, harimo guhumurizwa, harimo kubakwa n'ibintu byose ibyo dukeneye. No kuri niba umwami yotugirira ubuntu bwo kwitandukanya n'abandi bose, twebwe nk'abana b'Imana, gukora itandukaniro, kumenya yuko ururimi rwacu rwaturiwe n'umuriro w'Imana, iminwa yacu ikaba yarasizwe kugira ngo ivuge ha icubahiro Imana, hama tukubakana bamwe n'abandi, kuko twese dutegerezwa gufasha mu kubakana mu buryo bw'impwemu, umwe wese ku ruhande rwiwe. Amina. Nubwo bimeze uko, bake muri twebwe bafise amahirwe yo gukorera umwami mu buryo bwagutse. Umuntu wese ntashobora kuba umuvugabutumwa, ariko twese turafise amahirwe yo gukorera umwami duciye bugufi, mu buryo twiyeguye nk'abantu batakibayeho ku bwabo gusa, ariko babereyeho umwami. Ntituzi mbega umwami azogaruka ryari, ariko ikintu tuzi ni uko agira ze vuba. Gushika ku mpera nzoguma nizeye, kandi ivyo gushika ku mpera zokwizera yuko ku mpera ishengero rizoba rimeze nk'uko ryari ku ntango. Hariho ibintu bibiri. Kimwe ni uko urukundo rw'Imana ruzokonja kuri benshi, kuko ukugabitanya kuzoba kwinshi, kuzokura. Matayo 24. Ariko nk'ubwo buryo nyene nk'umugeni w'umwagazi, urukundo rwa mbere rutegerezwa kwaka ukundi gusha nk'uko rwari ruri kera. No kwifuje yuko twoshobora kugiramwo umugabane ku bw'ubuntu, tugira umugabane mu mugeni w'umwagazi, ariko tugomba kugaba tukabona neza ku bijanye n'ibintu byose bitwegera. Nanje ubwanje sinabikoze, narananiwe kenshi. Sindi hano nk'umufarisayo, nk'umuntu aca yishira hejuru y'abandi, ariko ndi hano nk'umuntu ayumva kandi umubabaro wiwe n'ubukene bwiwe, ariko ikintu kigomba kuba gitomoye. Imana yacu iturabira mu buntu, iragomba kudufasha, kutwereka inzira ingene dushobora kuba umugisha kuri bamwe n'abandi, kandi ingene dushobora gukoresha yoshobora kudukoresha. Amen.
mbega Yohana yandika iki? Turazi imirongo yose yo mu byanditswe. Arandika ati mu isoko rimwe ni Yakobo, ngo mu isoko rimwe ntihovayo ibisosa n'ibirura. Oya, hagomba kuba isoko ry'Imana ridudubiza muri twebwe, kandi muri iryo soko rigomba kududubiza amazi aryoshye, ikirere ico umuntu wese yumva amerewe neza. Iyo twugurura umunwa wacu, aho rero abandi bahezagirwe. Amina. Ndabivuze, nakunze kubivuga kenshi. Aburahamu ntiyarakeneye gusengera ibi, ntiyarakeneye kuvuga ngo mwami mukundwa mpezagira Mana. Oya, Imana yaramubwiye iti nzoguhezagira kandi uzoba isoko y'umugisha. Itanguriro 12 umurongo wa 2. Byari birangiye, yaciye agenda, yaciye acika umugisha. Yari umugisha kubera iki? Kuko yari umuntu yari yarose mu mutima wiwe kubwo kwizera isezerano ry'Imana ryari ririmo umugisha. Aleluya, amen. Kuko ijambo ry'Umwami yari yaribwiwe, Imana yari yakoze isezerano nawe, kandi iryo sezerano yari yarihawe muri rino jambo yashobora kuba umugisha. Murazi ico Umwami yongeye ko muri wewe niho hazohabwa umugisha amahanga yose yo kw'isi. Murongo wa 13 murongo wa 3 mu Itanguriro 12. Umuntu nkawe nanje yaba ihuru mu Bakaridayo hakurya y'uruzi Efurate, yakorera yasenga ibigirwamana. Buno nyene Imana yinjira mu buzima bwiwe. Aleluya. Mu gihe guhera mu gihe Imana yinjiye mu buzima bwiwe, haciye haba impinduka zaciye nziza. Yari afise inzira imbere yiwe, yari afise intumbero aho yateza gushika. Imana yasohoje ivyo byose yasezeranye. Aleluya. Mu cete c'Abagalatiya, muri kubwa Kristo turi uruvyaro rwa Aburahamu. Abagabo, abantu bavuye mu isezerano ry'Imana, bavuye mu ijambo ry'Imana. Aho abantu bavuye mu isezerano kubwo ijambo ry'Imana, Abagalatiya 3:16. Ko rero ico Imana yasezeranye cyategezwa gucika igifadika mu buzima bwacu. Ariko ivyo ntivyoba gutyo, kiretse gusa ivy'ukuri twiyeguriye Umwami. Niba tubishoboye gutandukanya ikisambura n'icubaka. Amen. Ndavye inyuma uno munsi, ndavye inyuma, hari ibintu byinshi ku buryo ibyo kunegurana bishobora kuba ibyo gusambura, ku buryo ibyo guharira no bishobora kuba ibisambura, tukabona n'ibivamo byose. Rimwe na rimwe naribajije ibibazo ncecetse, mbega twarakuyemo twese icigwa muri ibyo byose? Ni hehe duhagaze mu buryo bw'impwemu uno munsi? Imana yoba yarashoboye kutwereka kubw'ubuntu icubaka n'ikitubaka, co dutegereza gukora n'ico tutategereza gukora. Muri aya majambo nayo ayo twasomewe muri Zaburi 5, haravugwa ku murongo w'8, par ta grande grâce je peux entrer dans ta maison. Ariko jeho kubwo ubuntu bwawe bwinshi ndashobora kwinjira mu nzu yawe, ngapfukama kubwo kubaha mu rusengero rwawe rwera. Amen. Uko niko tugomba kubikora. Tuze mu nyonga h'Imana dufise ugutinya kwera, tuvuge tuti Mwami,
turaje Fais de nous ce qui te plaît. nutugire uko biguhimbaye. ku murongo w'icenda haravuzwe Conduis-moi n'umurongo w'umunani mu dans kirundi ta justice uhoraho we undongore mu kugororoka à cause de kwawe mes ennemis. kubwo abandyamiye Ton chemin, utumbereze inzira yawe imbere y'amaso yanje, atari gusa inzira, atari inzira yanje gusa ariko inzira yawe. que ce soit aujourd'hui ma prière. yaba iribe uno munsi isengesho ryanje n'isengesho ryawe, Que nous puissions dire dushobore kuvuga aplani tuti untumberereze inzira yawe imbere y'amaso yanjye. Birashoboka yuko kenshi dufise inzira nyinshi ducamo, hanyuma tukaba tuzanira inzira zacu mwami, tukavuga tuti mwami ndinganiriza inzira yawe, ariko atari inzira y'Imana. Kubera iki Imana yoyiringaniza? Mbega n'inzira y'Imana ari inzira y'Imana izoyiringaniza? Nta kundi vyogenda. Imana ishobora kuvuga ngo ego ku nzira y'iwacu, oya twe tuteza kuvuga tuti ego ku nzira y'Imana. Iyo niyo gahunda y'Imana. Murongo w'umunani asubiyemo, uhoraho we undongore mu kugororoka kwawe kubw'abandyamiye, utumbereze inzira yawe imbere y'amaso yanje. Aka niko kamo ko gutakamba mu bugingo bwanje kuno mugoroba, undinganirize inzira yawe imbere y'amaso yanje. Ni igiki Yohana yanditse ngo azogendera imbere yawe kugira ngo ategure inzira. Ce doit être le chemin de Dieu. Iteza kuba inzira y'Imana. Un autre chemin ne conduira pas. Inzira yacu ntizorongora ku ntumbero. Murongo w'icenda mu Kirundi. Kuko atakuri kuri mu kanwa kabo n'ibindi bisi byo bituragishinga nuko dushobora kuvuga tuti mwami ntundongore mu kugoroka kwawe kubwo abansi banje, undinganiririze inzira yawe imbere y'amaso yanje. Amina. Ingene byo bari byiza yaba twese twoshobora kwambaza izina ry'umwami mu bwira bw'imitima yacu, tukavuga tuti o Mana nusese numenye ibyiyumviro byanje, nubone ko ndi ku nzira y'ukuri, nimba ndi mu nzira yawe. Murazi intahe za mwene data Branham igihe cette déclaration prophétique, uko gutangaza kuvugishwa a été donné, kwatangwa, kumvikana, kuvuga ngo wagize uguhitamwo kwiza, niyo nzira yanje, yariyo nzira yanje. Nous devons faire le choix. Tutegeza gukora uguhitamwo, ariko nimba bigomba kuba ukugoroka, bigomba kuba mu kugomba kw'Imana. Nta muntu n'umwe yoshobora kuba afise ubushizi bw'amanga kiretse Imana ibimuhaye kubw'ubuntu. Aho rero tuzobona niba ariko bimeze, niba Imana ishobora gushiramo umugisha wayo. Amina. Mwami ntunyereke inzira yawe, numpe inkomezi zo kuyicamwo. Aleluya. Mwami mpishurire ukugomba kwawe, umpe inkomezi yo guca mu nzira yawe. Amina. Niba tubwira umwami ivyo, umwami n'ubugingo bwacu bwose kuno mugoroba, aho rero araza kutwumva, kuko ni isengesho bihuye n'umutima wiwe. Uko niko Dawidi yasenze, uko niko dushobora gusenga. Dawidi yarumviwe kubera iki twebwe tutokumvikwa? Amina. Mwami aze amfashe, umwami aze adufashe, kandi afashe ubwoko bwiwe bwose ku mpera zine z'isi, kugira ngo dushobore ko vuba tuzogira umwimenyerezo w'ububasha bwiwe bw'ubwiza bwiwe. Amen. Amen. We
yemeye qui a fait preuve de kumererwa temps de nabi patience cyane akihangana à notre rwose atwihanganiye et qui nous a fait preuve d'une telle miséricorde jusqu'à akagaragaza ce jour. imbabazi ziwe nyinshi Nous ne gushika kuno puissions munsi pas, oui, ntidushobore simplement nous en aller en kuca pensant que tugenda twibwira ngo tout est en ordre, byose mais que nous biratunganye puissions oya toujours nous iminsi yose examiner twame devant twisuzuma sa face, mu nyonga nous hiwe présenter hanyuma devant lui en tuje disant imbere Seigneur, yiwe tuvuga nous tuti voici. mwami turaje Nous ko voici. turi turaje Fais-le-nous. nutugire Ce qui te plaît. ibiguhimbara Et à partir du moment kandi guhera igihe où nous avons vraiment mu mis by'ukuri et placé notre cœur, washize umutima wacu tout notre être, ukubaho kwacu kose dans les limites de la parole, tukabishyira mu mbibe z'ijambo ry'imana ku bw'ubuntu bw'imana il ne pourra pas en être autrement ntibizoba ibitandukanye que le Seigneur keretse ko umwami confirme azosohoza azokwemeza ijambo ryiwe et la révèle. Combien akarihishura voudrait ni bangahe que Dieu se bokwifuje fasse yuko connaître dans imana sa gloire? ibimenyekanisha mu bwiza peut bwayo pas en hareruya être ntibwo byoba Cela doit bitandukanye La ibyo biteza parole de kuba Dieu est gutyo vraie ijambo ry'imana ni et ukuri il est kandi ni iry'ukuri Il est fidèle dans tout ce qu'il ni fait. umwizigo mu byo akora byose Tous ses témoignages, intahe toutes ziwe ses zose amabwiriza yiwe yose ce que sa sainte bouche ibintu byiwe ibyo akanwa kera kiwe byose kavuze ni iby'ukuri ibihe bidashira turashobora kubyizigira Oh, si nous pouvions croire yaba twashobora kwizera et nous mettre à la disposition du hanyuma Seigneur, tukaba inyego y'umwami nous devrions aho rero twotegerezwa tuzobona natwe ubwacu ubwiza bw'imana. Amen. Amen. Levons-nous. Turahaguruka dusenge. Père Céleste, nous te remercions. Data wo mu ijuru turagushimiye ku ijambo ryawe gerage igiciro. Ubu turumva yuko ugomba kudufasha isaha yose akanya kose ku buzima bwacu. dusubiye guhabwa amahirwe yo guhura nawe urihata mwami gufasha ubwoko bwawe ndagushimiye ubwina bw'umutima wanje ubw'amajambo yose y'igiciro ubw'amajambo yo kutukankamira ayo kutugabisha mwami kuko nta jambo na rimwe ryandikiwe ubusa ariko riba riri hano kugira ngo dukosorwe mwami jewe twebwe twese mwami turagomba kunama imbere yawe mu mukungugu hano mu rushengero rwawe rwera kuko uri imana y'ukuri urashaka yuko dushobora kugendera mu ijambo ryawe o mana utugirire ubuntu kandi utugirire ubuntu twebwe twese mwami uduhe twese ururimi rukebwe umutima ukebwe nkemu ikebwe o mwami uranzi uratuzi twese mwami wowe wenyine ni wowe ubereye ibyubahiro ndabigusabye mwami kuno mugoroba umfashe kubw'ubuntu mu izina rya Yesu amen amen.